umwami nta mpeba ndamukurikira uko bishika kose turi kumwe umunsi ku wundi ndazi ko umucunguzi wanje ari kumwe nanje yamana nanje yama ari kumwe nanje munsi y'izuba n'imvura Yesu wanje yama ari kumwe nanje iyo ibihuhusi bibaye byinshi n'ibicu byirabura bikanzingirunguriza imifunda ikazungazunga iruhande yanje mu ijoro ry'umwijima afata mu kiganza wewe yashibuye ubwoba bwose kuko urukundo rwe nirwo rungumye yamana nanje yamana nanje munsi y'izuba n'imvura Yesu wanje misi yose yamana nanje iyo imitwaro yo muri ino si inzingirije iyo ububasha bwose bw'ikuzimu buzingurije ubugingo bwanje numva umwami ambarira ati nushikame sindi kure raba rero ingene ndagukunda yamana nanje yama ari kumwe nanje munsi y'izuba n'imvura Yesu wanje yama ari kumwe nanje yama ari kumwe nanje yama ari kumwe nanje munsi y'izuba n'imvura Yesu misi yose yama ari kumwe nanje bakundwa bene data na bashiki banje mu mwami kubwa urukundo gusangira kudasanzwe i Zürich turaramutsa abo bose baje nabo bose bariko barakurikira mu isi yose mu izina ry'igiciro ry'umwami Yesu Kristo twese biratubabaza ariko kandi kuri twebwe twese ni ikigeragezo kinini cyane yuko Imana nyene ububasha bwose izi byose yahamagaye muhira mwene data mukundwa Frank ariko Imana nta kosa ikora ibintu byose bikoraniriza kutugirira neza byiyumviro by'Imana sibyo byiyumviro byacu n'inzira ziwe sizo nzira zacu umukozi w'umwizigirwa w'ubwenge yarakoze imyaka 70 munsi y'uburongozi bw'Imana yaratangaje ijambo ry'Imana ryera kubwo gutegurwa kwacu uwinga wa nyuma wose ukwezi mu myaka 50 hano muri kino kibanza i Zürich iyo hataba ubwo bukozi bukomeye bwa Mwene Data Frank twese ntituba turi hano no munsi Mwene Data Frank yarasohoje igikorwa ciwe umwami w'imbabazi ubu yararetse umukozi wiwe aritahira amahoro umwami atugombera ineza na twebwe ntaduheba kuko bijanye n'ijambo ryiwe ku mpera y'igihe c'ubuntu ariko araheraheza mu buryo bw'ubwiza igikorwa ciwe cyo gucungura imbere yuko dusenga nifuza gusoma ijambo ryo kuduhumuriza mu byahisho Yohana 21 umurongo wa mbere gushika ku murongo w'indwi byahisho Yohana 21 umurongo wa mbere Puis je vis un nouveau ciel
et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. mbona ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byagiye n'ikiyaga nticyari kikiriho. Et je vis descendre d'auprès de Dieu la ville sainte, une nouvelle Jérusalem, mbona umugwa wera Yerusalemu musha une épouse wururuka uva mu ijuru ku Mana witeguye nk'uko umugeni asharizwa umugabo wiwe. une voix forte qui disait, voici numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe ritehe ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu kandi izogerera muri bo nabo bazoba abantu bayo kandi Imana ubwayo izobana nabo verset 4, izoba Imana yabo. umurongo wa il 4 essuiera toutes les larmes, izohanagura amosozi yose ku maso yabo kandi urupfu ntiruzoba rukiriho kandi amaborogo no gutaka cris de lamentation, n'uburibwe ntibizoba bikiriho car kuko ibya mbere bishize. ont disparu. amen amen. umurongo wa 5 Alors celui qui était assis ibyagira kuri ya ntebe iravuga iti raba byose ndabihindura bisha lui est poursuivi. kandi kandi ati andika kuko ayo majambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri. umurongo wa 6 kandi arambarira ati karabaye ndi arufa na omega Commencement et la fin. itanguriro n'iherezo À celui qui a soif, ufise inyota nzomuha kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo ku buntu. amen. verset 7. murongo w'indwi Celui qui vaincra unesha héritera. azoragwa ivyo Je serai son Dieu. nanjye nzoba Imana yiwe nawe azoba umwana wanje. Amen. amen. Jusqu'ici, c'est gushika hano rino jambo ry'Imana ry'igiciro. Au verset 4 umurongo wa 4 se trouvent les paroles. hari amajambo yo kuduhumuriza. Verset 4, umurongo wa 4 il essuiera azohanagura amosozi yose de leurs yeux. ku maso yabo Il l'essuiera aussi pour nous. kandi na twebwe azoyaduhanagura La mort, kandi urupfu ntiruzoba rukiriho il n'y aura plus de deuil, kandi amaborogo ni de cris, no gutaka n'uburibwe ntibizoba bikiriho de douleur. nta mibabaro izoba ikiriho kuko ibya mbere bishize. ese ingene ari byiza cyane. Et ça descend au vainqueur. kandi ibi iya nibyo abanesheje mu kuba bacunguwe n'amaraso haranditswe ku murongo w'indwi. Apocalypse 21, verset 6. umurongo w'indwi Celui qui ngo unesha azoragwa ivyo. héritera Amen. ces choses. Et je nanje nzoba Imana yiwe et il. nawe azoba umwana wanje. amen. Oh, quelle oh assurance, mbega ubushizi bw'Imana, quelle espérance. mbega ibyizigiro Pouvons porter turashobora kubitwara mu mitima yacu kuko la gloire et ubwiza bw'ibihe bidashira nous est promis. twarabusezeraniwe. Nous allons prier turaza gusenga et nous nous levons pour cela. turahaguruka ku bw'ibyo. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, mwami Mana nyene ububasha bwose, Créateur du muremyi ciel et de la terre, w'ijuru n'isi, tu as achevé ton œuvre. wararangije igikorwa cyawe cyo kurema Tu vas maintenant kandi ubu naho achever ugiye seul guheraheza wewe wenyine ton œuvre de igikorwa cyawe cyo gucungura. Seigneur, mwami venons turaje et nous ne saurons Kandi jamais assez te remercier ntituzoheraheza kugushimira kubwo ubukozi budasanzwe bwiharije bwa Mwene Data Frank. turagushimira ko wamwemereye yuko ashira iruhande yawe umuzigo uremereye yatwaye mu buzima bwe bwose kubw'ishengero mugeni kugira ngo aje kwiruhukira ajyame atamwitwarariko. mwami twaje dufise ukwizigira kuzuye ukukurindira utugirira imbabazi ku byo tutashoboye gukora. mwami turakeneye cyane wewe two kwifuje natwe ukundi gusha kugira umwimenyerezo wa muhemu wawe azi kuri umwe wese muri twebwe
et kandi qu'il te glorifie aujourd'hui. aguheshe ubwiza uno munsi hagati yacu, amasezerano yawe asohoze muri umwe wese muri twebwe, turabigusavye mu izina ryawe, amen. Louange et remerciements soient rendus au Seigneur. Amashimwe b'ivy'umwami ko dushobora misi yose kumuha amashimwe kubwo ubuntu bw'umwami wacu n'igikorwa yasohoje kuri twebwe umusaraba igorogota. Muri kino gitondo kandi dufise amashimwe ku Mana ku buntu bwiwe bwinshi kandi kubwo rukundo rwiwe n'ubwizige wabwiwe. Uno muririmbyi w'indirimbo nawe ubwiwe ntahengeshanya kubivuga ati ese ingene ari byiza, ingene ari byiza ubwizigirwa n'urukundo rw'umwami mucunguzi. turashobora kuba bizigirwa ariko wewe yamara umwizigirwa. Ku bw'ibyo dufise amashimwe menshi, amashimwe ko atugirira imbabazi twebwe mu ntege nke zacu, akadufasha iminsi yose mu bihe byose by'ubuzima bwacu. Mbere yo gusenga agomba gusoma ijambo ry'Imana riri mu muhanuzi Yesaya mu gice cya 12 n'amajambo y'igiciro. Yesaya 12 guhera ku murongo wa 2. En vérité, Dieu est mon salut. Je suis plein d'assurance. Eraba Imana niyo gakiza kanje, nzokwama nizigira sintinye, kuko uhoraho Yehova ari we nkomezi zanje n'indirimbo yanje, kandi yacitse agakiza kanje. Murongo wa 3. Nico gituma muzovomana umunezero mu mariba y'agakiza, kandi kuri uwo munsi muzovuga muti ni mukengurukire uhoraho, mwambaze izina ryiwe, mwamamaze ibikorwa vyiwe mu mahanga, mumenyekanishe izina ryiwe ko rishizwe hejuru. Murongo wa 5. Muririmbire uhoraho kuko yakoze ibyiza bihambaye, ivyo ni vyamamare mw'isi yose. Turashobora kuvuga tuti ibi bizomenyekanishwa ku isi yose. Jambo ry'Imana ritegezwa gusohozwa mu mpande zose, kandi dufise amashimwe bitangazwe mu bwoko bwose. Ijambo ryiwe, ubutumwa bwiza n'ivyo yavuze mu misi yacu. Haravuzwe ku murongo wa 6 Yesaya 12, semerera uvuge cyane yewe uba Isiyoni, kuko uwera Abisirayeli ari hagati muri mwebwe ahambaye. Si gusa abi Yerusalemu, si abi Isiyoni gusa, natwebwe bakundwa turagomba gutera kamo k'umunezero no guhimbaza icubahiro c'umwami wacu, tumuhe ibyubahiro n'amashimwe n'indirimbo zacu zo kumushimira. Turafise gushima, ntabwo tugira ubwoba, ariko dushobora kwegera n'umunezero iriba ry'amazi y'ubugingo riseseka. Imana iduhezage muri kino gitondo, ibe kumwe natwe. Turahaguruka dusengere hamwe. Mana yizigirwa, turagusenga, turagusaba muri kino gitondo, kandi turashobora gusemera hamwe na Yesaya umukozi wa tuti nukuri Imana niyo gakiza kanje. O mwami, wabaye agakiza kacu, uri byose muri byose kuri twebwe. Turashobora kuvuga tuti nuzuye ubushizi bw'Imana, ndanezerewe, nta na kimwe ntinya, kuko Imana umwami niwe nkomezi zanje, niwe mashimwe yanje. Mwami, ugomba kuba gutyo, kandi ugomba kubihishura. Nukuri hagati yacu mu mitima yacu. Turagusenga, mu by'ukuri wabaye kuri twebwe umucunguzi w'ubugingo bwacu, warishe ikiguzi, waraje, wazanye ugucungurwa byuzuye. Nuhimbazwe ku bw'ibyo, ubwiza n'ibyubahiro no gusengwa n'iby'izina ryawe ryera ry'igiciro. Mwami, turanezerewe cyane ko dushobora kuza imbere yawe dufise imitima ishima, kandi tugashobora kukuzanira amashimwe n'ibyubahiro, tukabona ijambo ryawe risohoza mu misi yacu. Bwiza bwawe
tes grands exploits n'ibikorwa byawe bihambaye bigomba kumenyekana mu mahanga mu moko yose uko niko wabisezeranye kandi niko biteza kumera uwo mwami nicyo gituma tuguha ibyubahiro iyo tubona ko mu minsi yacu naho nyine ubutumwa bwawe bwatwawe mu bihugu byose kandi ko ufise abantu abo uhamagara mu minsi yacu muri ino minsi yacu ukabahora ku byaha kandi ukabaharura mu bwoko bwawe ntuhabwe amashimwe ku bw'ibyo ntushime ko ufise n'intumwa kandi ko utuma intumwa zawe mu gitondo no ku mugoroba turagushimiye mwami yuko uri ku gikorwa turagusaba ubu ugume rwane natwe muri kino gitondo tugirire ubuntu kugira tuvuge tugire n'ubuntu bwo kumva tugire n'ubuntu bwo kukuzanira ibyubahiro n'amashimwe mwami uduhe gutyo muri twebwe kubw'ububasha bwa mpemu wawe yera ibyo ushobora gufata na kimwe ubwacu nta n'icyo twokora ubwacu ariko turaramura amaso n'ukwizera tukakuraba tukagusaba ngo ukure mwami ikintu cyose kigitsitaza kitaguhimbaza ugusengwa n'ubw'izina ryawe mu izina rya Yesu y'igiciro amen amen. mashimwe no guhimbazwa bibi by'umwami mu by'ukuri nagomba kuvuga iryungane yuko umwami yavuze ibyo yavuze igihe yaza hagati yabo yaravuze ati amahoro abe kumwe namwe Yohana 20:19 ku mpera y'uwo murongo ni ikintu cy'ubwiza kubona hasohoza ibyo Imana yakoze ikoresheje umuhanuzi Yesaya no kuvuga yuko intumwa ziwe zigenda mu mahoro zigendana amahoro zikabiba imbuto zo kugororoka imbuto zo kugororoka nibajije gusa guhera ejo mbere n'imbere yaho nibajije kugura urugendo rwa nyuma mu buryo bwa rusange mu myaka iyo imbuto zashoboye kubibwa ubuntu Imana yatanze bwari muko haronderwa amahoro gukurikira amahoro tudakoresheje ubwenge ngo tubibe urwango ariko dushire imbere ibidufatanya ibyo dufise dusangiye ntitwumvirize ibintu bimwe bimwe byavuzwe ariko mu kwizera no mu kwizigira isaha y'Imana ishike abo bose b'ukuri vuba bwango bazofatwa n'ibintu bagenewe ibyo bizotegezwa gusohora gutyo nyine amen. icyo ni ikintu dushobora kubona mu buryo budasanzwe mu bukozi bwa Mwene Data Branham nta butumwa bwiza buriho muri ubwo kugira ngo igituma cyo kugira ngo aboneke ko ari we afise ukuri canke azi byiza byigeze bishigwa imbere oya ariko mu buryo buciye bugufi Mwene Data Branham yazanye ubutumwa bw'Imana bifatiye ku rukundo rw'Imana rwari guzuye mu mutima wiwe ubutumwa bwavyaye ikintu c'Imana mu bantu bose babwakiriye kandi bashobora kwizera n'umutima wose ibyo yavuze muri no minsi turafise ukwibuka umwami wacu uwigize umuntu ni ikimenyamenya cy'urukundo rw'Imana muri ibyo niho urukundo rw'Imana rwagaragaye
en ce qu'il s'est abaissé mu kungene yicishije bugufi jusqu'à nous, gushika kuri twebwe kugira ngo hanyuma se réconcilier avec nous, yiyuzuze natwe rétablir ashireho ikiraro hagati yacu, ashireho ubumwe, areme ubumwe n'ubufatane hamwe nawe. Et ce matin, muri kino gitondo en toute hâte, mu bikorwa byose nasomye mirongo ibiri cyangwa itatu yo mu isezerano rya kera, kandi nasomye no mu isezerano rishasha. dans le psaume 34, muri zaburi ya 34, zaburi 34, il est écrit haranditswe au verset 15. umurongo wa 14. 34, verset 15. zaburi 34 umurongo wa 15. Éloigne-toi du mal et fais du bien. wigigwe kure ikibi ukora iciza, Cherche la paix et poursuis-la. kandi urondera amahoro kandi uyakurikire. umurongo wa 19 Est près des cœurs brisés. ni 18 mu kirundi. uhoraho aba hafi y'abafise imitima imenetse, kandi akiza abafise imitima ijanjaguritse. Secours. yego aratabara abafise imitima ijanjaguritse. Et ensuite, dans le psaume 85, zaburi 85, l'une des plus merveilleuses promesses, isezerano ryiza cyane, rimwe mu muri meza mu byateza gushika igorogota. ici nous lisons, iyo dusomye à partir du verset 8, guhera ku murongo w'umunani, 85, zaburi 85 guhera ku murongo w'umunani. ô Seigneur, fais-nous contempler ta bonté, ni indwi mu kirundi. nous ton salut. twereke imbabazi zawe uhoraho we, uduhe agakiza kawe. J'écouterai ce que Dieu, le Seigneur, hinge numve ibyo Imana uhoraho agira avuge, kuko izobwira abantu bayo n'abakunzi bayo iby'amahoro, seulement qu'il ne retourne pas vers la... ariko ntibaze basubire mu bupfu. Verset 10. murongo wa 10 En vérité, son ni salut 9 mu kirundi. ni ukuri agakiza kayo kari hafi y'abayubaha, afin que kugira ngo ubwiza bwayo bube mu gihugu cacu. la grâce, verset 11, murongo wa 10 imbabazi n'ukuri birahuye. rencontre, amen. que la justice et la paix ukugororoka n'amahoro s'embrassent. biragumbiranye. amen. Jusqu'ici, gushika hano, parole, ou peut-être oh kumbure umurongo ukurikira wa 11, la fidélité germera ukuri kubaye ikironge mu isi, ukugoroka kwarungurutse kuri mu ijuru. dans la traduction anglaise. mu isobanuro y'icyongereza muri uno murongo bavuga ngo La grâce ubuntu et la fidélité s'embrassent. n'ukwizigirwa bizogumbirana. La grâce ubuntu et la fidélité n'ukwizigirwa s'embrasseront. bizogumbirana. Et la justice ukugororoka n'amahoro se rencontreront. nabyo bizohura. Dieu a fait tout ça. Imana yakoze ibyo byose. Maintenant, ubu nous rero devons comprendre dutegerezwa gutahura que nous avons été placés ko dans twashizwe cette œuvre. muri iki gikorwa c'Imana. Oui, ego que nous sommes twe turi igikorwa c'Imana. amina. Nous l'avons dit assez souvent. twarabivuze kenshi. Nous ne parlons pas seulement du plan ntituvuga de gusa salut de Dieu. umugambi w'agakiza w'Imana, Nous sommes aussi une natwe partie turi de ce igice plan de c'uwo salut. mugambi w'agakiza w'Imana. Et ça aussi, ibyo nous l'avons navyo souligné. twarabishimitse Nous ko sommes twebwe turi cœur umutima ce plan de salut de Dieu. w'uwo mugambi w'agakiza w'Imana. ntacyo bitwaye Combien kangahe et qu'est-ce que Dieu inclut ibyo dans Imana ishira muri gahunda mu mugambi wayo wose rusange. le cœur umutima de l'ensemble du plan de salut. intimatima y'inama yose y'agakiza k'Imana ni umukuku w'abatoranijwe. Le cœur intimatima la rédemption, yo gucungura kose n'umugambi w'agakiza w'Imana ce sont les rachetés. n'abacunguwe. Et si
nous avons compris kandi cela. nimba twatahuye ivyo Et que cela est devenu pour nous ivyo une bikaba révélation vyabaye divine. kuri twebwe guhishurirwa kw'Imana, Alors, aho rero nous avons été secourus. twaratabawe. Alors, nous savons Aho qu'il turamenya ne s'agit yuko pas ici d'un hano enseignement, atari inyigisho, d'une connaissance, atari ubumenyi, mais ariko de ce que Dieu nico Imana ikora ku bwacu, est avec nous igakorana natwe, et par nous. igakoresha twebwe Et ce qu'il veut. n'ivyo igomba kandi gusubira gukora. Verset 10. Murongo wa 10, En vérité, mu kuri son salut est proche. ni 9, agakiza kiwe kari hafi y'abamwubaha. Ego ukubaha Imana Dès le commencement, guhera ku ntango, est la crainte de Dieu. ukubaha Imana est le commencement niyo ntango de la sagesse y'ubwenge de Dieu. guhera ku ntango. Toute sagesse qui n'est Ubwenge bwose pas ancrée dans la crainte de Dieu. budashingiye mu kubaha Imana tubusige muhira. Ugutangaza kose, inyigisho zose, ibintu byose bitashingiwe mu rukundo n'ukubaha Imana ntibishobora kuba umugisha. Et ici, Hano nous avons lu twasomye notre Dieu Imana yacu proclame la bénédiction. itangaza umugisha, Et cette bénédiction kandi uwo mugisha n'a pas seulement été proclamée. ntiwatangajwe gusa, oya waraje, Elle est venue waraje en Jésus-Christ. muri Yesu notre Kristo Sauveur. umucunguzi wacu. Tout ce qui était prophétisé Ibintu byose byari byaravugishijwe mu isezerano rya kera cyangwa ibyari ubuvugishwa mu isezerano rya kera byabaye igifatika c'Imana mu isezerano rishasha. toutes les promesses Amasezerano yose depuis Genèse uhereye mu itanguriro 3:15 gushika muri Maraki 3:1 yose yatanzwe byerekeye Kristo, byabaye bifadika muri Kristo. Hano haravuzwe ku murongo w'8, umurongo w'7 mu Kirundi, contempler ta bonté. twereke imbabazi zawe uhoraho we, uduhe agakiza kawe. Ça, c'était dans l'Ancien Ibi Testament. hari mu isezerano rya kera. Yego, C'était dans l'Ancien hari mu isezerano rya kera, yari inyota y'umuhanuzi y'ubwoko bw'Imana. Tous ceux qui attendaient Nabo bose bari barindiriye agakiza ka Isirayeli. Uno munsi sans écorcher ce verset umuntu pour dire en vérité, adacira iruhande y'umuno murongo yovuga mu tu by'ukuri nous ati, as fait voir mwami ton salut. waratweretse agakiza kawe, mwami Tu nous as donné, waraduhaye ubuntu bwawe, Seigneur, mwami tu nous as accordé waraduhaye ton salut. agakiza kawe. Nous devons, Dutegerezwa gutahura, et cela par révélation divine, kandi tubifashijwe no guhishurirwa n'Imana, non pas avec l'intellect, atari ubwenge. sinon nous allons Ubundi bwo chaque fois igihe recommencer. cyose twaca dutangurira ku busa. Mais si nous avons compris, Ariko niba twaratahuye kubwo guhishurirwa yuko ari igikorwa cyasohojwe c'Imana, kandi ibindi bintu byose ibyo twasezeraniwe mu ijambo ry'umuvugishwa ko twabihawe muri Kristo bikaba byabaye ibifadika, alors aho rero chacun. umwe wese yonezerwa n'umutima wiwe wose. Je reprends le verset 8. Asubiyemo umurongo w'7. O Mwami, twereke imbabazi zawe uhoraho we, uduhe agakiza kawe. Ni mu bivugo uno munsi, bibwira umutima wawe, bivuga uno munsi, vuga uti, mwami nashoboye kubona agakiza kawe, nakiriye ubuntu bwawe, Seigneur, mwami tu m'as secouru. warantabaye. Amen. Cela doit Ibi devenir bigomba une kuba certitude personnelle ubushizi bw'amanga, icyemezo cy'umuntu ku ruhande rwiwe n'umwimenyerezo par grâce. ku bw'ubuntu. Je reprends le verset 10. Subiyemo umurongo wa 10 Son salut w'icenda. est proche de ceux Ni ukuri agakiza kayo kari hafi y'abayubaha. Cette crainte de Dieu Uko kubaha Imana n'est pas une crainte si qui conduit à ce que l'on se cache. Non. ukubaha mu buryo umuntu ajya kwinyegeza, oya, si ugutinya igihano, oya, ni ukubaha Que l'on doit avoir ibyo umuntu ategerezwa kuba afitiye Imana yera y'ibihe bidashira. la crainte. Ukubaha Imana. Je prends le verset 10. Subiyemo umurongo w'9. Son salut Ni ukuri agakiza kayo kari hafi y'abayubaha.
afin que sa kugira ngo ubwiza bwayo bube mu gihugu cyacu. Verset 11. Umurongo wa 10, Afin que la grâce et la fidélité imbabazi n'ukuri se rencontrent, birahuye, et la justice ukugororoka n'amahoro s'embrassent. biragumbiranye. Amen. Quelle parole! Mbega ijambo ry'ububasha. Je ne sais pas. Sinzi, Il me semble que biboneka yuko umengo no munsi turabisomye kuko umenga n'ubwa mbere, mais ariko cela est écrit depuis longtemps. ibi byanditswe kera muri Bibiliya. Cela n'a pas été écrit. Ibi ntibyanditswe ejo hahise, Cela a été proclamé. ariko byatangajwe birizegwa guhera kera mu binjana n'ibinjana, tutavuze imyaka ibihumbi co kimwe, nk'uko abahanuzi n'abantu b'Imana ont prononcé ces batangaje ibyo bintu. de la même manière. Nk'uko nyene niko byabaye ibifadika vy'Imana ku bw'ubuntu. Amen. Amen. Dans le psaume Muri Zaburi 122, 122 haravuzwe, je lis à partir du verset 1 ndasoma guhera ku murongo wa mbere, umurongo wa mbere, hanyuma umurongo wa 6 n'umurongo w'indwi et peut-être jusqu'à la fin. gushika ku mpera. Psaume 122. Zaburi 122 umurongo wa Qui mbere. lui, quand on m'a dit, Naranezerewe hamwe bambwira bati tugende tuje ku ngoro ainsi y'Uhoraho, nos pieds se tiennent, ibirenge byacu bihagaze mu birimba byawe, ewe Yerusalemu. je ne veux pas lire plus loin. Singomba kubandanya kure, izaburi murayizi. Je continue à partir du verset 6. Mbandanye ku murongo wa 6. Apportez à Jérusalem des salutations de paix Nimusabire Yerusalemu amahoro, à ceux qui t'aiment. abagukunda Verset 5. batotahare. Umurongo w'indwi, Règne amahoro abe imbere mu nzitiro zawe, dans tes palais. itoto ribe mu ngoro zawe. Umurongo w'umunani, ku bwa bene data n'abagenzi banje ndavuga, nta mahoro abe muri wewe. Maison du Seigneur notre Dieu. Ku bw'ingoro y'Uhoraho Imana yacu Pour toi, nzokwe la bénédiction. Amen. nzokwendeza ibyiza. Amen. Mbega ibyiza ibyiyumviro byiza bivuzwe hano. Jérusalem, Yerusalemu, la ville de notre Dieu. gisagara c'Imana yacu, Le peuple de Dieu bwoko bw'Imana qui a porté les promesses bwatwaye amasezerano et les a crues. burayizera, Le peuple qui a bwoko été digne bwabaye ububereye kuba bwo kubaha, kuba bufise abahanuzi en son sein muri bo, et voir hanyuma finalement l'accomplissement bukabona ugusohora kwa Mesi, ugusoza ukuboneka kwa Mesiya. Asubiyemo umurongo wa 6 ngo salutation de paix. nimusabire Yerusalemu amahoro, abagukunda batotahare, Ceux qui aiment Dieu, abakunda Imana kandi ab'Imana yakunze baronka agakiza. un sens unique. Ntabwo ari ibintu byo mu ruhande rumwe, oya, De la même manière, neza neza nk'uko Imana yadukunze, nous natwe pouvons turashobora natwe kuyikunda. lui Yoyo nous a cherché yaraturondeye iraturonka, et qui a fait de nous sa yatugize propriété, inyegu yayo, veut iragomba faire de nous quelque chose. kutugira ikintu runaka kubwo amashimwe Je me suis réjoui y'ubwiza bwiwe bwiza. Nanezerewe, twasomye Zaburi umurongo wa mbere 122, allons. kuko barambwiye bati tugende mu ngoro y'umwami. Il n'y a pas de grande joie Nta hantu hari umunezero mwinshi de pouvoir se dire là, kiretse kubwirana umwe n'uwundi ati tugende mu nzu y'umwami, pour écouter sa kugira ngo parole, twumve ijambo ryayo, que kugira ngo dushimagize ubuntu bwayo, twemere aduhezagire, et nous nous bénissons. kandi natwe turahezagirana hamwe n'indamukanyo z'amahoro. Et tout à l'heure, j'ai lu dans Jean Mu chapitre kanya nasomye Yohana igice lorsque le ca Seigneur a dit, 20 igihe umwami yavuga ngo amahoro abe kumwe namwe, il leur a montré ses mains. yaberetse ibiganza vyiwe, baranezerwa. Des hommes Abagabo qui ont la paix avec Dieu, bafise le voir amahoro du Seigneur.
n'Imana bashobora kubona umwami kandi baranezerwa bakaba mu munezero. Uwaririmbye indirimbo ararimba ati igihe amahoro n'Imana anyengetereye mu mutima wanje, umutima wanje urashima ukatera akamo k'umunezero. Amina. Ni kangahe nanje nari kuba no kwirya igihe ibibazo byambazwa ana hariya narinzi yuko byari kuzana urwango. Harahiriwe umuntu yagiriwe ubuntu imbere y'Imana yo gutwara ayo mahoro y'Imana mu mutima wiwe. Amina. Murongo w'umunani cyana 22. Kubwa bene data n'abagenzi banje ndavuga nta mahoro abe muri wewe kubw'ingoro y'Uhoraho Imana yacu nzogusabira imigisha. Ntabwo ari gusa umuntu umwe ariko ni ishengero ry'umwami. Nibijanye nukureka Imana ngo isohoze iheraheze hamwe natwe agace kanyuma k'umugambi w'agakiza. Si bijanye gusa ngo yuko dukorana kubera ko wa Mungu canke ku munsi w'isabato. Oya, nibijanye yuko tuzi imbere y'Imana tukayivugisha hama tukayireka nayo ikatubwira kugira ngo ishobore uko duhejeje kubivuga ishobore guheraheza umugambi w'agakiza kubw'ubuntu. Muri Yesaya 53 igice kivuga imibabaro y'umwami wacu umucunguzi wacu turashobora gusoma ku murongo wa 5. Yamara yacumitiwe ibyacu bicumuro, yajanjaguriwe ibyacu bigabitanyo. Igihano kiturongesha amahoro cabaye kuri we, kandi imishishago yiwe niyo idukiza. Amen. Ese ingene ari byiza ibirenge by'abazanye amahoro y'Imana, bazanye ubutumwa bw'Imana. Kumbure twovuga ibi mu ncamake mu iryungane rimwe. Abashobora gutwara ubutumwa bw'Imana no gutangaza hamwe n'amahoro y'Imana, baba ari kumwe n'amahoro y'Imana. Amina. Aho rero Imana izotegezwa gutanga umugisha, ntizokora ibitandukanye. Yarahezagiye kandi izobandanya kubikora. Tugiye mu isezerano rishasha, alors nous avons la grande annonce qui a été donnée pour la naissance. Dufise gutangaza guhambaye kwatanzwe kubwo kuvuka k'umwami umucunguzi wacu. Mais avant cela, mbere y'ivyo Zakariya avait déjà eu quelques yaramaze kuronka amajambo make yo kuvuga ku bwa mpwemu w'Imana. Dans le chapitre mu gice ca mbere ca Luka, nous devrions en fait mu by'ukuri kugira ngo guhera ku murongo wa 66, ariko reka kumbure duhere hano ku murongo wa 77. Luka igice ca mbere murongo wa 77. Kumenyesha abantu biwe agakiza, kwari uguharirwa ibyaha byabo. Kwari uguharirwa ibyaha byabo. 78. Kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu niwo uzotuma umutwenzi utugendera uvuye mu ijuru. 79. Ngutambikire abicaye mu mwiza no mu gitutu c'urupfu, urongorere ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. Amen.
mu ncamake y'ibyategerezwa atari byategerezwa gusa gushika ariko kandi byashitse ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. uwo muntu Yohana yategerezwa gutegura inzira, kandi nk'uko maze kubivuga ko inshuro nyinshi igihe Zakariya yuzuzwa mpwemu yera ntiyasenze mu buryo buciye bugufi, yasenze bihuje n'ijambo, yari incamake y'amajambo y'ubuvugishwa. Murashobora mwese kuyasoma bwanyu. Zaburi 41 umurongo wa 11, 79, 18, Zaburi 111 32, 17, Samuel wa mbere 17 umurongo wa 10. Murashobora gusoma ni byinshi. Byari biki? Umuntu wese w'Imana yuzuye mpwemu yera, umwana w'Imana wese yuzuye mpwemu yera azokwama iminsi yose atangaza, ndashimitse iminsi yose mu mbibe z'ijambo, azosenga mu mbibe z'ijambo, azokwizera mu mbibe z'ijambo. Gutyo tuzofashwa kubaho mu mbibe z'ijambo, kuko ni gusa mu mbibe z'ijambo ry'Imana niho ubuzima bw'ukuri bw'Imana bushobora kugaragara. Uwo muntu w'Imana yuzuye mpwemu yera, nk'uko imbere yaho Mariya yashoboye kuduza amashimwe yiwe no gusenga, hano muri Luka igice cya mbere guhera ku murongo wa 46. Murabi birasa yego nko muri Samuel wa mbere 2 murongo wa mbere gushika kuri 10, n'indi mirongo yose ya Bibiliya, Zaburi 11:9, 103, 17, 89, 176, n'indi mirongo yose gushika kuri Samuel wa mbere 2 murongo wa 5 gushika ku 7. Byose mpwemu yashize muri rusange amajambo afatanye n'ibikorwa byakoretse. Amina. Mbega ubu twotahura icyo ibyo bisobanura kuri twebwe igihe umwami atuhaye ku buntu ubufatanye hamwe n'amajambo yose y'ubuvugishwa ayatanzwe yahawe ishengero kuri kino gihe nk'amasezerano y'Imana. Amen. Hamwe n'ibyo ntabwo ari inzira imwe gusa, dukora ku ntimatima y'ubuvugishwa bwa Bibiliya, tugafata igikorwa c'agakiza. Uno munsi rero ni impera no guheraheza muri umugambi w'agakiza muri Bibiliya yaravyerekanye, arabivuga, aravuga ati Imana yarabivuze imbere y'igihe, kandi ibyo bizosohora imbere y'amaso yacu. Abo bantu turashobora kubibona hano, batanze ikibanza, baha mpwemu w'Imana, berekanye, batanze igikorwa c'ubuntu c'Imana, Imana nyene ububasha bwose, bihuje n'amasezerano ayari yaratanzwe mu ijambo. Dukoze co kimwe muri no misi, mu misi yacu. Aho rero ibyo bigaragaza mu buryo buciye bugufi yuko tubona hamwe n'ukwizera ibintu ibyo Imana yadusezeraniye, hama tukaba tubirindiranye ukwizera, ibyo twiteze kubw'ukwizera, ubwo bizobona ugusohora kwavyo kubw'ubuntu. Kandi nk'uko Zakariya yabikoze, wahawe isezerano bijanye na Yohana, kuko ni ubuhanuzi bwagomba gusohora, bwategezwa gusohoza Yesaya 40 umurongo wa 3 na 4, Malaki 3 umurongo wa 1. None habaye iki? Yego ntiyashoboye kwigumya,
kugira ngo yizere ibyo byose. Kumbure byari bimurengeye, ariko nubwo biri uko yarahimbaje yahimbaje umwami. Hano haravuzwe muri Luka wa mbere 77 kumenyesha abantu biwe agakiza ko ari uguharirwa ibyaha byabo. Rero si bijyanye gusa n'ubumenyi buguma mu kirere, ibyo abantu bashobora guharira ko bakavugana ko oya, ubwo bumenyi bw'Imana bw'agakiza burongora mu mwimenyerezo hamwe n'Imana, mu mwimenyerezo w'imbabazi z'ibyaha. Je byomfasha iki cyangwa byo gufasha iki? Twebwe twese byo dufasha iki? Ubumenyi ugutsindanishirizwa, ukwezwa n'izo nyigisho zose n'ayo masezerano yose y'Imana, tugumye ku bumenyi gusa, ntitube turongowe no kugira umwimenyerezo hanyuma ngo turonke ibyo bintu tubibi byacu. Mu gihe Imana yagenye kugira ngo ijambo ryayo risohoze, ibyo bintu byari byanditswe imbere y'igihe nk'amasezerano, ibyo bintu bicika ibifadika by'Imana muri abo bose babigenewe ngo babigiremo umugabane. Ego, bwa mbere ni ukwakira ijambo ryasezeranywe, hanyuma umuntu akaryizera, hanyuma mpemu w'Imana ashaza kuri twebwe ububasha bw'isumba byose bukadutwikira. Urubuto rw'Imana rw'ijambo ryayo rutegerezwa kuberugwa. Amina, nta kundi byogenda. Niko byamye gushika uno munsi. Mbega Imana yo yarahinduye inzira zayo cyangwa imigambi yayo? Nta na rimwe. Imana nziza ya Israeli ntigera ibesha, irizigirwa ku ijambo ryayo. Reka mureke ntere nje imbere, ishikama ihagarara iruhande y'abo bose abakiriye ijambo ryayo hamwe no kwizera. Ntigomba gusa nticunga ijambo ryayo gusa, ariko iranacunga nabo baronse ijambo ryayo hamwe no kubaha kwera nk'isezerano mu kwizera. Uko niko icunga. Ubu rero twebwe ucunga Abisirayeli ntahwinyiza, ntasinzira. Zaburi 121:4 azokwama adutabara, niwe gakiza kacu iminsi yose. Mu murongo ukurikira igice cya mbere umurongo wa mbere 28, kubwo imbabazi z'Imana z'ubwiza, atari gusa imbabazi ariko mbere imbabazi z'ubwiza z'Imana yacu. Arahiriwe abagirirwa imbabazi, abagira imbabazi kuko bazozigirirwa. Matayo 5:7. Imana yacu yatanze n'umutima wayo wose imbabazi zayo n'ubuntu bwayo, atari gusa nk'ikintu gikenewe, ariko kubwo gusunika uguhata k'urukundo rw'Imana. Uko niko Imana yakunze isi, itanga umwana wayo yabyawe. Yohana 3:16. Bakundwa, nta kindi na kimwe kirengera kiretse urukundo rw'Imana. Umuntu ashobora kuba ikara ryaka kubw'urwo rukundo kuri we. Urukundo rw'Imana rufise umuriro muri rwo, umuntu yo kwisosurutsa mbere akaka kuri urwo rukundo. Ntabwo ari igishushanyo nk'uko Mwene Data Ewald yavuze umunsi umwe, icyo bashushanya ku ruhome cyangwa ku gicapu. Ariko mu rukundo rw'Imana, mu muriro w'Imana harimo ubuzima, harimo umuriro, harimo umuco. Aho niho hari ibirimo. Bimeze gute kuri wowe uno munsi? Birameze gute kuri je uno munsi? Igihe turirimba yuko urukundo rw'Imana rwaka,
Et nous sommes là, tuba turi ngaho les glaçons qui nk'abantu bakonje bamanitse byofashe iki indirimbo zacu ubukanye ubukonje nous fera mentir. buzotubeshesha oya dutegerezwa ubu gutonda ku ruhande rw'Imana kubwo kwizera hama tukavuga tuti mwami ntituri mu minsi aho amasezerano abandanya gutangazwa no gutangazwa oya tubayeho mu minsi aho amasezerano yose y'Imana ategerezwa gucika ego kandi amina kuko igihe cyo gusohora kwayo carashitse amina uko niko imbabazi z'ubwiza z'Imana yacu zibigomba bakundwa ibyo birandengera ibyo Imana yaradukunze cyane n'umutima wayo wose ni kubwo rukundo rw'ibwina kandi rw'umucanwa dushobora natwe kubikunda kuko imbabazi z'Imana twarazihawe amina waririmbye indirimbo araririmba ati nagiriwe imbabazi ntari nkwiriye ni mu byiza ntarura ibyiza ntari murazi iyo ndirimbo uko biri uko twishima ku bw'ubuntu bw'Imana ubwo twahawe ivyo nivyo Imana igomba ego nivyo yashaka nabivuze uko ego umurongo wa 70 Luka 78 kubwo imbabazi z'Imana yacu izuba ryasirutse ryaratugendereye rivuye hejuru kugira ngo rimurike 79 kugira ngo rimurikire abari bicaye mu mwiza mu gitutu c'urupfu twibuka kuri Yesaya 9:1 ego abari bicaye mu mwiza no mu gitutu c'urupfu babonye umuco waka umuco watse ku mugoroba mu Batesalonike wa mbere 5:4-5 ngo mwebwe bene data ntimuri mu mwiza kugira ngo uwo munsi ntubaze ko giturumbuka nk'igisuma kubera iki tutari mu mwiza kuko Imana yaratanze umuco ku mugoroba kubwo guhishurwa k'ubuhanuzi bw'ijambo ryayo amina nico gituma Petero nawe yashoboye kuvuga ego yaratangaje mu gihe ciwe muri Petero wa kabiri igice ca mbere umurongo wa 19 ngo ijambo ry'ubuhanuzi ryaka nk'umuco wakira ahantu hacuze umwiza ntidushobora kwibaza ku minsi ya Mose aho Egiputa yose yarikubiswe n'umwiza w'icuraburindi ariko aho ubwoko bw'Imana bwari bwakoraniye abantu bari batwaye amasezerano bari barindiriye ugusohora kwayo aho hariho umuco waka Bibiliya avuga ngo umwiza muri Egiputa wari nk'uko umuntu yashobora kuwukorako kuvayo 10:21 umuco mu bwoko bw'Imana wari hafi cyane wari ububasha bwinshi mu buryo umuntu yari kuwukorako ariko umuco wari wafashe abari bagenewe gusohoka ahantu h'umwiza aleluya kandi nibo bari umuco uwo muco yari umwami niwe muco w'isi Yohana 8:12 agendera imbere y'ubwoko bwiwe mu nkingi y'umuriro mu nkingi y'igicu kugira ngo amurikire abicariye mu mwiza no mu gitutu c'urupfu kugira ngo ashire ibirenge byacu mu nzira y'amahoro amen amen igihe cyo gutangazwa mu marayika mu gice cya kabiri yaravuze Luka 2:13 maze buno nyene et l'armée céleste louant Dieu en disant gloire à Dieu. Uko niko ngo haza abamarayika bavuga bati Imana ishimwe mu ijuru
no mu isi abantu Imana yagiriye ubuntu. Ce n'est pas Ibi une promesse si isezerano en général muri rusange qu'elle est donnée nk'uko byatanzwe mu nsobanuro za rusange rivuga ngo gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes que Dieu a créés. Non. oya si uko hariho abantu De Dieu sur la n'Imana terre, ku en isi qui Dieu abo Imana ifitsemwo ubugombe muri abo bantu qui lui sont agréables. abayihimbara En ces hommes muri abo bantu habite la paix de niho Dieu. hari amahoro, haba amahoro y'Imana arengeye ubwenge bwose bw'umuntu. Il est dit ici au verset Haravugwa hano 14, ku murongo wa 14 Luc chapitre 2, Luka gloire à 2 Dieu au plus ngo haut des cieux et paix sur la ziti terre. icubahiro ni kibe ku Mana ahasumba ijuru no ku isi amahoro abe mu binezererwa. Turazi neza ico bisobanura. Seulement ceux qui Ni véritablement gusa abantu bamaze gusobanura ubwabo nibo botahura ingene bigoye kuvuga mu rurimi rw'umuntu ico wakiriye mu rundi rurimi, surtout na cane cane venant à partir bije bivuye mu giheburayo canke mu kiarameya. Ni les mots ese justement. ingene amajambo umuntu ayabura kugira ngo avuge neza ivyo bintu. Ariko rero ndabibabwira, Si l'esprit de Dieu nimba muhemu w'Imana ari kuri twebwe, ari muri twebwe, aho rero tuzobagira ubufatanye bubereye n'amajambo abereye, kandi tuzoronka ugutahura kubereye kubw'ubuntu. Amina. est-ce que c'est le cas ou non? Mbega niko bimeze cyangwa siko bimeze? Nyuma y'ibya ni muhemu yera aha ubuzima ijambo akatwinjiza mu kuri kose. Amina. Dieu a des hommes Imana irafise abantu ku isi abo ihimbarirwa, comme nous l'avons kuko déjà mentionné. tumaze kubivuga mu kanya mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice ca 20. Jean chapitre Yohana 20 turasoma guhera ku murongo wa 19. Ce jour-là, le premier jour de la semaine, le soir étant venu, et les portes du lieu où se trouvait nuko kuri uwo munsi buhwibiriye niwo munsi wa mbere w'iminsi indwi, inzugi zari zugaye aho abigishwa bari kubwo gutinya Abayuda. Yesu araza ahagarara hagati yabo arababwira ati amahoro abe muri mwebwe. après ces paroles, Amaze kuvuga atyo abereka ibiganza vyiwe no mu rubavu, les disciples maze abigishwa baranezerwa parce qu'ils vivent. babonye umwami. Amen. Il leur a montré Yaberetse ibiganza vyiwe et son côté, n'urubavu rwiwe ses mains percées. n'ibiganza vyiwe Il bacumise. voulait leur dire, Yagomba kubabwira je vous ai fait connaître ati nabamenyesheje urukundo rwanje des actes. n'ibikorwa. Voici Ehe, les signes ndaba de ibimenyetso l'amour divin. by'urukundo rw'Imana Vous êtes témoignés. ubwo nabashingiye ko intahe. Aleluya. Amina. Amina. Voici mon Ehe, raba urubavu rwanje doigt coulé. aho hategerejwe guseseka amaraso kugira ngo ndabacungure. Oh, nivyo urakoze. Haravuzwe hano ngo abigishwa baranezerewe kuba babonye umwami. Oh, Nous aimerions natwe voir twokwifuje Jésus. kubona Yesu. Amina. Nous ne venons pas seulement Ituza ici gusa hano pour simplement kugira ngo parler twumve bamuvuga ou pour chanter cyangwa ngo turirimbe ibimwerekeye. Oya, turashaka kubona Yesu, Nous voulons turashaka voir Jésus. kubona Yesu. Turagomba kumugiramo umwimenyerezo, turagomba kuba turi hafi yiwe muri no misi. Et nous voulons Turashaka qu'il soit proche, yuko aba hafi yacu, qu'il nous montre ses mains, atwereka ibiganza vyiwe, atwereka urubavu rwiwe, afin que nous comprenions. kugira ngo dutahure Il nous a rachetés, ko yaducunguye, il nous a appelés par ko yaduhamagaye mu mazina yacu. Haleluya. la justice et la paix. Ukugororoka n'amahoro byaragumbiranye, ubuntu n'ukuri byarahuye. Amen. Et toi et moi, Wowe nanje toi et moi, nous wowe avons nanje été inclus dans cet temps. twashizwemwo muri uko kugumbirana kw'Imana. Sans nous, Twe tutarimwo rien ne s'est passé. nta na kimwe Rien cyari ne s'est passé. gukoreka, nta na kimwe kizokoreka, kuko ni ku bwacu
ibyo byose byakoretse kubera ko imana yari muri Kristo kugira ngo yuzuze n'isi. Kwari ukwiyuzuza, kwari uguhura, bwari ubuntu, bwari agakiza. Aha rero harahiriwe abantu batabizi gusa mu majambo ariko babigizemo umwimenyerezo. Amina. Mu bikorwa. Haleluya. Amen. Abagira umwimenyerezo ko ari ubuntu bw'Imana by'ukuri ko ariho byagaragaye. Umwami aradutegeka yuko igihe twinjira mu nzu ngo dushobore kuzanira iyo nzu indamukanyo y'amahoro. Imana ibikore muri twebwe, tugire abantu nk'abo. Ndabyifuza, ndashaka kwishura n'ayo majambo mucunguzi wanje. Ndazi yuko ntashobora kubikora ubwanje, ariko cyo kimwe ndazi yuko umwami atakoze gusa amajambo, ariko ari inyuma y'ijambo ryiwe ryose hamwe n'ibikorwa. Ibyo nimba twarabisezeraniwe hano rero birashoboka. Nimba biboneka umengo ntibishoboka kuri wowe cyangwa jewe, ariko reka uko bimeze kose tuvuge nka ca gihe ca Aburahamu tuti mbega hari ikintu conanira Imana. Hamwe n'Imana ibintu byose birashoboka, nitwizera gusa yuko ibintu byose bishoboka. Aho rero inzira yo kwizera iratwugurukira, tuzovuga tuti ego umutima wacu wose tuzovyemera, tuzokwemera yuko amasezerano atagaragara ariko ko yuzuye mu rugero aho Imana isohoza muri twebwe ku bw'ubuntu ijambo ry'isezerano. No kwifuje ko twoshobora kuramukanya bamwe n'abandi tukabwirana amahoro abane nawe, amahoro by'ukuri y'Imana bibe nk'uruzi rw'imigisha. Twese turafise iyo nyota. Ndizera ko ejo hahise natanze icegeranyo gikwiye nk'uko ntigeze ndabikora kera. Ndagomba kubabwira icyo ari cyo neza icyo kintu nyene cyo Mwene Data Branham yashingira intahe. Narakivuze hano haraheze iminsi iki, ariko nko kwibuka nkuko ntibuka neza muzo mbabarire iyo nsubiramwo. Igihe nasobanura ubutumwa bwiza aho imfizi yegereye Mwene Data Branham, nawe yavuze imyimenyerezo imwe aramubaza ati none n'ububasha bw'Imana n'impano y'Imana none ni iki? Haza ijambo riciye bugufi ngo n'urukundo rw'Imana. Arabandanya ati igihe nabona iyo shuri iza ingana yiruka narayikunze. Ego ntidushobora kwibaza ko umuntu yoca ikintu nk'icyo. Turagomba gutwara umukate wose turyohererwe umwanya muremure. Mwene Data Branham avuga ati n'urukundo. Mu kiringo cyo kwiruka aravuga ati nakunze icyo gikoko. Ntabwo byari ubwana, ariko nk'umwana yavuze ati mbabarira, naciye ahantu hawe naguteye ubwoba, birambabaje. Kiremwa cy'Imana niwiryamira amahoro. Igikoko kica kiraryama. Mbega umuntu ngo atahure ivyo hari iki? Abantu b'Imana n'abaririmbyi bagombye kuririmba urukundo rw'Imana. Umwe muri bo yaheraheje afatwa avuga ikintu neza, aravuga ati ibahari zose zohinduka wino, ijuru ryose rigahinduka impapuro, bakagomba kwandika urwo rukundo. Ibahari zokama, ijuru naryo rikuzura batarandika ko icya gatatu. Ubwo nirwo rukundo rw'Imana. Mwene Data Branham nawe yavuze kuri ivyo, avuga urukundo agapawo n'urukundo fire, urukundo rw'abantu n'urukundo rw'Imana. Ibintu byose by'umuntu bizohagarara, ariko urukundo
hamwe biravugwa ngo impano zizohagarara ariko urukundo ntiruzokwigera ruhagarara. Urukundo rw'Imana urwahishuwe Igorogota n'umucunguzi wacu ku bacunguwe bose, urwo rukundo rushobore ubu kugaragara mu bacunguwe bose kubwiwe, na bamwe ku bandi kubw'ubuntu. Kuko guheraheza igikorwa c'Imana ntibizokorwa n'inzamba, ariko ni mu rukundo rw'Imana niho guheraheza bizogaragara, niho hazobera uguheraheza kw'ivyo byose bijanye n'ishengero mugeni byashizwe mu rukundo rizoshobora gushika guherahezwa. Aho rero tuzoshikira uguherahezwa hamwe n'umwami wacu gusa muri ubwo buryo. Mana yo kwizigirwa kubw'ayo majambo anyengetera y'ivyanditswe vyera, Imana yo kwizigirwa iduteguriye ku minsi iri imbere yacu kugira ngo bazoza bose bazohabwe umugisha, bazokwiyumve mu mahoro y'Imana. Yego nibaza hagati yacu, yego nubwo bazoca muri kino kibanza gusa canke nibinjira bazomotegwe yuko Imana iri hano, kuko hano hari urukundo. Aho Imana ibiri, aho nta kindi cohaba kiretse urukundo, nta kindi cohaba kiretse agakiza, ubuntu, imbabazi, kuko Imana yaduhaye ibyo byose muri Kristo. Aleluya. Si inyigisho igaragara, ariko ni umwimenyerezo wuzuye n'Imana yacu. Niyahimbazwe izina ryiwe. Amen. Turahaguruka kubw'amasengesho. O Mwami Data wo mu ijuru, turavuze turakoze ubwina bw'imitima yacu kubw'ububasha bw'ijambo ryawe. Jambo ryawe n'ukuri, jambo ryawe rizana ubuzima, jambo ryawe ni itara ry'ibirenge byacu, ni umuco mu nzira yacu. Mwami, iyo turavye mu ijambo ryawe nk'uko twokwiraba mu cirore, turagusavye wo Mwami, jewe ubwanje hamwe n'undi wese ukwiwe, udufashe dushobore gushingwa muri urwo rukundo waduhaye. Aleluya. Mu buryo bwuzuye, twuzuye mu rukundo rwawe kuko twavyumvise, nk'uko byari biri ku mushumba wawe mwene data mukundwa Branham. Mwami, ntibirashobora gushikaho, ntitubivuga nk'uko tumaze kubishikira, ariko turabigusaba, warabiduteguriye. Turagusaba ubihe umwe wese hagati yacu muri twebwe ubwo rukundo rwuzuye kuri wewe n'urw'ijambo na bamwe n'abandi. O Mwami, o Yesu, turamuriye amaso wewe twizeye no mu kukwizigira muri kino gihe cyo mu gitondo. Mbega uragomba ikiga Mwami, dushobore kugenda nk'uko wagiye, dushobore kuba mu rukundo nk'uko ubigomba. Mwami, turagusenga, turagusaba, turongore twese, ego twese turongore muri iyo mpemu y'ubugwaneza no guca bugufi. Dukuremwo icyo kintu cyose kitaguhimbara. O Mwami, uduhe amahoro yawe y'Imana nk'uko wabitangaje. Turakeneye ibyo Mwami, ubiduhe kubw'ubuntu, dushobore kubona ibiganza byawe byacumiswe muri kino gitondo nk'uko babandi
qui ont pu le voir bashoboye kubibona en ce temps-là. muri kino gihe. O Mana, ugusengwa n'ubwiza n'ibyawe Mana, turagusavye ureme amasengesho mu mitima yacu, dushobore guhura nawe muri kino gitondo, dushobore kuvuga yuko uri kumwe natwe o Mwami, ko wari kumwe natwe Mwami, ukore kubwa mpemo wawe yera mwiza Mwami. Ntidukekeranya yuko uri hagati yacu, uri hagati y'ubwoko bwawe, kuko uri ngaho ijambo ryawe ritangazwa mu kuri, kandi uri ngaho, uri hagati yacu. Turagusenga, turagusaba ufashe mwene data, ushike mu bashiki bacu, udufashe twese muri no misi, ufate umuntu wese azoza Mwami Mana yanje. Niryo sengesho ryacu ry'ibwina, iyo nyota yacu y'ibwina o Mwami, ivyo bibeho nk'uko byavuzwe Mwami. Uwo wese azahezagirwe, udufashe Mwami Mana yanje, natwe tuzofashwa. Turagusavye mu izina rya Yesu. Aleluya, amen, amen. Mwami Yesu, mucunguzi wanje, Mana yanje, uncishe bugufi imbere yawe. Oh, mfuye ku isi, niwe mubumvyi Mwami, je ndibumba. Ungire ibiguhimbara gushikaho ishusho ya Yesu izogaragara. Mwami Yesu, umfashe kugukorera no gukiza ubugingo ku bwawe, maze ubugingo bwanje n'iyo nyifato yanje bibazane mu muco w'ubwiza. Niwe mubumvyi Mwami, nanjye ndi ibumba. Ungire ikiguhimbara gushikaho ishusho ya Yesu izogaragara mu buryo bwuzuye. Amen. Mwami, umfashe iminsi yose nshobore kuronka ukwihangana, nduhukire mu kwizera. Unyigishe gukora kubwa mwene data ibintu nifuza kwa nkorera. Mwami, wewe umubumvyi, nanje ndibumba. Ungire ibiguhimbara gushikaho ishusho ya Yesu izogaragara byuzuye muri jewe. Amen. Mwami Yesu, umpe ubwizigigwa, aho rero nzoshikama byuzuye. Ndagomba kuba niteguye kuzogenda ujya munsi. Uri umubumvyi Mwami, nanjye ndibumba. Ungire ikiguhimbara gushikaho ishusho ya Yesu izogaragara mu buryo bwuzuye muri jewe. Amen.